Hello guys, ndasubiye kubaramutsa bakunzi ba Nuja Entertainment, nibaza ko mumeze neza cyane. Ni kiganiro turashoboye misi yose neza nanyo kuri Nuja Entertainment. Of course, my name is Jamal Fred MC, Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper Motivation Champion, ntore yatojwe. So ino musi nkuko bisanzwe tuzakugira deba imeze neza cyane. Twarabonye muri weekend muri imvyi novuga ngo kiriko kiri yagiye kubana twara imodoka yari mu higono rya Superbat. Urana ko havuzwe amajambo menshi tuza kugaruka neza na neza no kuri indirimba hanihe ingene yavyigenjeje mu mwaka tuza kuraba ambega kubera iki aba organisateur b'amashow batariko barorganiza amashow biza gutuma n'abaririmbyi baja muri defense, biza gutuma n'abaririmbyi n'indirimbo bakoze zitariko novuga ngo zirabazanira umusaruro umeze neza. Kandi sinza kuba ndi umwe, anza kuba ndi kumwe n'umukomantateri akomeye cyane mwitse MC OMG. Reka ndakwakire OMG, umeze neza? Once again my people, meze fresh, meze bonda shima cyane. Ubu n'umukomantateri tuza kuba turi kumwe neza na neza. So tugatangure neza cyane. Ni nyuma yaho Kiriku atwariye novuga ngo ihiganwa yari arimo rya Superbat, za gutwara imodoka y'umutonde kabisa. Ni indirimbo ahanihe iriko yugurura inzira nyinshi kuri Kiriku. Bega MC OMG, kuri Kiriku ku ndirimbo ahanihe uyibona gute mu ino mwaka? Mbega hit twaronse nani ino ndirimbo ahanihe uyiha ikibanza ca kangahe? Nyene sinovabona ikibanza ca kangahe, ariko nawe urayibona nyene iriko ya tradinga si mu gihugu gusa, si muri quartier gusa, ndetse iriko ya tradinga ndetse n'inyuma y'imbibe z'igihugu. Indirimbo ahanihe nka Jeno ikibanza ca mbere vrema. Yes, rero hariho benshi bagiye bavuga ati abaririmbyi uku kuntu baca babura amasho kuko ugerageje kuraba sinzi ko ubibona mwino sama habaye amasho make. Urana ko n'umutu iko turangiza n'umwaka nta n'amasho menshi ari karategurwa. Mbega kubera ubibona gute indirimbo nk'igi biri hit abaririmbyi bagaca babura amasho biza kuba bizana defete ku baririmbyi? Ubibona gute? Sinovuga ko ngo riri ku baririmbyi, ariko ikosa riri kuri aba organisation biki bakora bibiteramo, sibyo? Ugiye kuraba ahanihe igiye gukorerwa ibiteramo inyuma y'igihugu, inyuma y'igihugu, ariko ini wacu yakorewe igiteramo kimwe cy'ibitoki sama yonyene nayo yakorewe igiteramo. Rero sinovuga ati nuko sinovuga ngo barakenye, ahubwo aba boss bacu ari kintu datahura. Twebwe nga mu gihugu cy'u Burundi turafise impano kandi tugeze kure. Sinoca rero mvuga ati nzanye umustari wo hanze ndamuhaye nka 3 million akarorero nkacanza nakintu kinamuha 1 million nikishobora gukunda. Tumanze duha agaciro k'ivyi wacu. Ashobora kuvuga ati ego niba barashoboye kuorganiza amashow menshi mugabo ugasanga bagize ikintu bahurije kuki ku mushahara. Hari ikintu aba boss bo ngaha twavuze, ikintu cerekeye marketing ntibazi kudandaza amafaranga yabo, ntibazi kuyakoresha neza. Turatubona twarabonye Natasha ku ndirimbo yari hariho show akunda gukora yitwara Boss Concert. Twarabonye n'abandi ba Bface no Flow bakora no Sala Concert. Mbega ubona indirimbo ahanihe ugwego igezeko, ubona tofuma yikorera ahanihe concert ikamwinziza amafaranga menshi? Ico cyumviro nico, ariko je ushobora kuba nabitahura nkavuga ati Kiriku yoshobora gukora concert, niba mvuga ati lo 25 kuri Noel, navuga ati lo premier tukakeshera ko ahani kugira indirimbo itanga vibe. Ni indirimbo n'umwana wose wiga mu wambere muri Garden mubarabara ahani sivyo nayikorere concert, sivyo nayikorere concert, ariko kitakora wa boss kireka afise izina ubunye ari mu kindi kibanza kidasanzwe. Nayikorere concert kujya ba Bface bakora zanzosaba, sivyo bakore concert bariko Kiriku itamwinjiriza amafaranga menshi. Inyuma ya agiye gutwarira novuga ijya modoka nivyo benshi bagiye kuba banagaruka ko hari umuprofete yitwa Joshua, sinzi ko ari wabonye kijya kintu yavuga ngo ngakamodoka ngo ndagahene ngo ndagahe Ruvenda canke yaniki. Rero biza kurangira Kiriku ayitwaye. Benshi prophet acasoka indi video ari karavuga ngo ngo nashaka ngo kugira ngo abantu bihane. Eske bijyanye no babibonye gute? Hari ikintu kidasa profile na gospel sico kimwe. Profile ni ifisi kimanza cha mbere ngaha mu gihugu. Par exemple wana nka Arvela inkijya ndirimbo namba yariwe ku Rutare. Abantu bagiye kuyimenya kubera ko yari muri competition. Yes. Uri kura yiganisha rena handi heje nabona kata kibanza ufise nzi ko wabibona.
nagiye kuraba aho ageze nasanze umenga ari muri D.com nimba atari witi hasigaye umunsi umwe kugira ngo tugire iki tumenye wabaye wa mbere ariko kiriko afise 18 yari yaje umwana nabafise umwana ari hejuru yawo rero cyo nomwa kuri Prophet Joshua sinovuga ngo numusazi sinovuga ngo yari yapararanganye ariko ahari reka namubwira ikintu kimwe ubutumwa bumushikiye abo yuko avuga ikintu azomenya menye nawe nyine yaraciye muri profile turabizi yitwa Suguje azomenya yuko profile na gospel sicyo kimwe hariho très différent kujya jesho gutema profile muri ku mutwenzi muri Nyabugete beach nkaja muri Samuri Zihobe siko notamba profile ngo kurutari why no sindirimbo ya vibe rero cyo nagira Prophet Suguje reka nako Suguje reka Suguje sinovuga ngo ni Joshua sibyo namute Suguje ibyo rikarakora profile na gospel sico kimwe ahubwo reka dushimire abiyumviye guha amanota Aruvera sibyo kuko barageze n'umutima wiki w'uruntu ariko mupeto wacu w'Ingozi aracyari hejuru sana meze neza cyane ubona kiriko akiri ariko turaza kuba tunatugira turabe no kwa Salbi yarakoze vyinshi yarakoze yo mutu asohora ikrisese asohora niyitswe machine itarakorerwa video ariko vuba vuba ngiye kubikorerwa video Salbi sasa nawe nyene amasho ego muri sama namba harabaye amasho ijana ya participate mu masho nkano na nef ariko mu masho arangiza ngo twaratubona DJ Pole ateguriye ibiteramo n'abandi benshi basanzwe bategura ibiteramo ariko nawe nyene urana ko amasho ari kayakorera inyuma y'igihugu atari kayakorera numva ko buvuma bavuga ati tugira dukore kirisese concert cyo tugira dukore ahani he concert hama vyinjiza amafaranga etwe nawe ucukivuga ko iki kwa Salbi mbo kuri Salbi mupeta ikarakora neza cyane kandi umuziki w'u Burundi ariko ugeza kure wabona na style ikarazana ni style ugezeho y'amapiano sivyo meruka kubona concert ya Satura akoreye mu Kanyosha aho bitwa kwa Makasi concert yitwa Karabajya sinzi ko yiwu nayibuka concert yitwa Karabajya yari concert igushe cyane cyo gende ukaniyo nari yari concert igushe cyane rero kugira ngo Satura ashura kuryohera n'abakunzi biwe bo mu Burundi erega singo ngaje kuryohera abatanzania abanyarwanda no muhira ni muhira nabo bamugisaka nabo bagusuzugura muhira ni muhira reka mvuge ikintu bro simutwavuga meshi kuri Satura nakore show afite indirimbo zitambika kirisese umutu sivyo afite indirimbo fajora cyuma kandi show ujya yotegura canke yovuga ati agira kore ndemeze ijana kwijana ko yoronka abantu yo baronka nabeshi iki kintu twamacubwiye abaririmbyi kirazira kuma tuvuga nkuma ngo banaka ngo badakuza amashoni nticuzoronka amafaranga indirimbo nambigezweho yivyaza umusaruro apana kuguma uvuga ngo uruma ngo indirimbo yabaye hit ugaca usanga iyo ndirimbo igiye kuva kuri hit ata amafaranga menshi kwinjirira rero nizo twashaka kuyaga ko kugira ngo turabe mbe uburemere bwa aba boss bategura amasho bifira hehe mbega barahomba ego basi uzanya baririmbyi uciuzana n'umuririmbyi hanze agaca konsoma umu boss nashobora guhomba ariko ngenda kubwiza ukuri igihe cyose utazoha agaciro umwana w'igihugu ukaza gufata agaciro ukagaha umwana wo hanze muri ico gihe umuziki wa kina uzo muri ko murawushikana abapacho ariko ripambanira ugatwe kiwawe ukacuzuza umwasamako ngo ndago ngo turiyoni ngo tunengo dutane uje muri kusiri why damo rushaka kumuzana nga mu Burundi ukamukubita 100 million Salbi umwana wacu kumuha 100 million n'ibintu bisanzwe uhaye umwana w'igihugu umuntu nabonye abikora numwe muri Kigingi Sama Kigingi Sama comedy arabikora agakoranya abana b'igihugu atanu umuntu numwe wo hanze arimo kandi ugasanga abantu buzuye none iryo banga koresha abo batokoresha n'ijya ahubwo je nababwati nibamwegere Kigingi nibamwegere kuko akurisha mu mutwe arazi gutahura agaciro avuga ati Salbi afise umuryango Kiriku ari inzu Double J afise umuryango Inda afise umuryango sibyo umuryango ahabaye nabayeho ku buntu sibyo kwambara arambara sibyo nyaza muri concert yanje azoza yambaye ikato cha 20 commentaire wa promoter bacu bari bacha babataka sibyo irifuye kuvuga ati Kigingi avuga ati je ukuje nonze umuryango bashobora kunumira nkavanga anye diaspora akaja hanze kuje gukora comedy yiwe nuko shobora gufata nk'abana ngaha mu gihugu avuga ati jewe Kiriku ndamuhamagaye ndamukubise 15 miliyo neza Double J ndamuhamagaye ndamukubise 30 miliyo Sato ndamuhamagaye ndamukubise 100 miliyo ukavuga ati ange nanje nge simombe sibyo kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere mwange nabwira ikintu kimwe aba boss bacu nibakomeza bakora uko reka nangakaro kuri Primus Music sibyo gudushobora gufata umustar
dufise Big Fizzo kijya gihe sibyo bazana Diamond dufise Satura ukacufata amafaranga angana kujya ukacayo umuntu wo hanze sibyo umuntu yagupambaniye kuva hasi hari ikintu bacha bavuga ngo baba bariko bashaka visibility gitaramo kize kigire visibility nini kize kironka abantu benshi sikuvuga uko igitaramo kirashobora kuronka abantu benshi ari abana bo ngaha muhira sibyo tutanza gucumira umuntu none namashuri angana gutya yabaye tukagenda kuraba ari abana baganyira umugabo uribuka shows ahora zibera La Costa Beach yes ni shows zikaze sana basa turane bagikora kabamba amapu amanutse bifreza kaza muri urum zari concert zigoshe cyane mugabo ngira muri ikintu nibegereza abana biwacu muri kano kanya numva ko Big Fizzo yarakujije abana yarasohoye kandi abo yasohoye ubu bameze neza cyane sibyo ndiko navuga ati kuri Satura afise Studio Empire ndiko mvuga kuri Fabilove afise iyi Keshan Boy Record sibyo na bastyle weje kwa Master Lane sibyo kwa Akes sibyo abo sana nsema studio Bikes Feta ya dusa producer beshinga ani agice no kwa twinga ani nditite ko ba boss aho icyo ngo aba producer nyine badukoreze ndirimbo niba cyangwa bakorere hamwe bavuga ati umutse wacu tukeneye ushika ahantu runaka yego mena shaka kujya muri Iteka Record indimo bayikora kuri Desami mugabo kacunda bacongo pete ntaraje kije mukacuyikona why no voilà kandi hano n'ukuntu n'aba producer uza gusanga atashizemwo bigikomeye ari karakorera mu upcoming ni n'urya mwanya bari karakorera umuntu ari kuri hino ugasanga ugerageje kumva ntibisa yakorewe umuntu akomeye naho biba yakoreye umuntu akiri hasi ugasanga ntibisa reka nabwo karero gato rero nibakaze karite y'umuziki vraiment karite ubu turayifise kuko nuwakoze ahani he n'umurundi n'indirimbo zimeze neza cyane n'abarundi ino musi dufise King Street Beats akorera sana ameze neza cyane dufise ba Agira dufise ba mure bacha witwa ngo mure ameze ne Bax Feta reka nabwo karero gato hari umupeti abangaha mu ruziba yitwa Nizo Boy Kid umupeti afise indirimbo nyinshi igihe habaye concert iwacu concert ya Man Boy mu ruziba muri Shezo Saba umupeti ya performing umupeti afise ijwi umupeti afise bana mugabo aburi ki sponsor tubisa peti benshi bameze Satura yakuje Bentura bahagize Bentura sibyo Big Fizzo yakuje Kiriku akuza Double J abadramatira bameze neza ya rero kino mvuga ati aba producer bacu nibadukora ndirimbo nziza ege mushora kunsuzugura no munsi mugabo utazi neje no shena kuririmba nanzo wandi umustar zo kuririmbira hani urazi rero n'ahandi hantu mpora mbona bipfira kare wasanga Bantu Boy itunza abaririmbyi wasanga Empire itunza abaririmbyi ariko ubu nta rebo nimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi itunza umuririmbyi reka ndakubwira ino musi bavuga ngo abaririmbyi barazimvye nibazimbe nivyo kuko umuziki nawo usiga uzimvye usiga kuko kijya gihe ba Double J bazi hari byoroshe muri Bantu Boy ariko nanjye ngaro kuri DJ Pole sibyo DJ Pole impamvu wagize kwaza ati ba DJ Pole bategura amashomo impamvu atagitegura amashomo abivanye na kaya ya kamiliyoni na Double J sibyo ibyabaye mu ndirimbo y'abaguma kunyanganya sibyo ego mu DJ Pole yakwije abapeti benshi ngaha mu city ndetse mu gihugu bande basatura bande ariko jewe no musi ndembo ni waza kumfasha MC ni waza kumfasha no musi sibyo hanyuma ejo ukankashika hantu ukacuca imbere ya televiziyo ya TV ukaja kuri Buja TV MC omujike ni na mudogije ico gihuzo munyese agaciro neza cyane ico gihuzo musuzuguye ahubwo hari imvuga bakunda gukoresha ngo naramufashije bifise bavuze ati ntavyo gufasha ahubwo twarafasha kuko iyo utaba jewe nta wewe iyo utaba wewe ntiyaba jewe niko bimeze ahubwo twege bagiye batuduza nitwe niwe turi ababosi babo twege niwe batwe kutwo rega ni ukora ni ngora amafaranga kindi rero kuri DJ Pole icyo nabona nasubire kugira abapeti bakore abasaba imbabazi pamine makiriko apana basaba imbabazi basaba nimbabazi oya sinabwo ngo basaba kuko je mbona Kiriku na Double J nakusaba arimo nta kusaba arimo kuko bacanga amafaranga babacanga amafaranga YouTube yiwawe sinoshobora kuza kuyitira atari gwanje none mfise amafaranga magana gute tabati nemba YouTube ubutungane burakora rero ubutungane bwarakoze Double J na Kiriku barashigwa iki ahe cyamuna wa muhungu wacu mu Kayanza Bifese no fabyinje vuga cyane no rero nkivuga menshi kuri cyo onye DJ Pole nabegere kujya begera n'abacane muri mutwenzi bar twicare bagurira inzoga afisa Crystal no abatwagiye cyo mu ngara basuzuguye n'abatwara handi avuga ati
cyo kintu ndatumye ku niki inyo dusubize hamwe dukoze no musi Oscar Fashion ni wajya yafashije abaririmbyi benshi bibaza kubiza yarameze nka kujya kwa nuka cace guiteramo ariko yarameze kujya kwa DJ Pole yarafashije abaririmbyi kandi nta mahane wigeze wumva kwa aba K-Mars neza tunganye Oscar Fashion abantu batuje sibyo tingaruka kuri umupeti D1 mutekarakora neza cyane hariho n'ikindi kintu bakunda yakunda kukwidogera ko batamuha amasho ahubwo wagiye kumuha amasho bari bamufitiye wivu gacu usanga bavuze ngo ngarazimvye ibintu vyuko gacu usanga ari kabura amasho ibintu vyuko ariko ico sinovuga ngo cyo wacabe kuri management cyanke ambabarire MCM numwe musidufise nga mu gihugu namwigiye ko vyinshi ariko afise ikintu kimwe cyo kubana umupeti akiduga voilà cyo kubana umupeti akiduga umupeti akirondeza Amiprono MC yakoze ama hit menshi ni yari urabona ko biko biragenda neza mugabo ndagwakariro gatoyi ico kintu abantu benshi barakimwidogera again D1 cyatangwa kuronka amashow kijya kintu warakibonye D1 cyatangwa kuronka amashow bisigura ko bajya bose bategura amashow baza kuri MC D1 sibyo bashobora kumubana sibyo D1 bashobora kumubana sibyo bivanye n'iki batahuza nande na Amipro mugo ubonye kubana kuragiri D1 amashow cyatangwa kubera ko Amipro avuga ati sho nza guparticipamo D1 je ntaho nkene cyako kazawumva nkuzinza kumwakira ibintu vyuko ari gushimira MC match areka bikomeza Dollar Capital areka bikomeza kandi cyane bro MC OMG bro reka ndagushimire ntarabukini hogendo akajambo hogendo bwe abakunzi ba Nuja Entertainment abakore subscribe ibintu vyuko kugira ngo duheze yes reka ndagushimire MC ndashimira n'abantu bashobora kudukurikirana ndabwiye ati ja kuri YouTube vraiment ugire s'abonner subscribe partage na share kuri Buja Entertainment kugira ngo dushobore kuronka amakuru menshi uno munsi wazanye jewe uno munsi nazanye la fois passée nzomuzana la fois prochaine nzomuzana ari officiel kuri video uno munsi wazanye jewe higeze uvuga abantu yizokukira abandi kugira ngo bajya petro muri nord ndakenda bitwa petro kuno twe baradusuzugura sana ibyo bintu bihaye bihagarara ibintu bihaye sire turiko turakora ego sire turakora buwaje ni wanyemerera kuva muri watoto wa RTA Mr Sahiri nzoshobora kumuzana imbere ya kamera tumukoresha neza cyane reka nabwo ati rero numwakoze cyane kuntumira namwe mwakoze cyane asante sana bro yes cyari kiganiro turashoboye ari Nuja Entertainment namwe turakora subscribe yikore tujane mu ibiganiro bidasanzwe yari Jamor Fred MC Voice of the Money Maker Master Peacekeeper Motivated Champion intore yatojwe Hasta la vista